Abantu iyo uri gukora umugambi ukumva hariho abantu benshi bakugwanya na cyane cyane ko ari umugambi ubusanzwe ubona yuko nta kintu kinini uba ufisemo. Hariho benshi babona umuntu atanze agize ukwitanga bakavuga tujya muntu arafise ikintu ari karondera. None ubu nimbe umuntu agize akakubwira ati wewe izo n'inyungu ziwawe ugaca usanga benshi wa mugambi barawuhevye. Mbega hoho bivanye n'amajambo wumva baba bakubwira nizo nyungu baba bakubwira ko ushobora kuburonka uvyifatamo gute uca abandi muba muri kumwe mubikora gute kugira ngo mushobore kuba muhagarara kuri ico kibazo baba bababwiye? Ego nkuko mubivuze by'ukuri twebwe amajambo n'abayakubya nta duci intege nababwiye ko atatu na kimwe turonka mbere ko ari n'igihe twikora mu mifuko yacu yo turirihira amatike kuja hirya no hino kurondera amakuru mugabe je simpaka babimendire kuja kubabwira ndandirihiye ndagize ukunuku ariko je rero hanini nabo dukorana twavuze duti nyabona mugo dufate ayo majambo tuyakuremo inguvu aduha inguvu kuko murazi urashobora kuzana ishure ngaha ishuri rizanyaha hari umuntu abona ko ari inyungu ziwawe ntigire yimva ati yamara umwana wanje baramworohereje azokwiga ngaha hafi yaho tuba rero aho tusanga we bazanyishije kujya worohereza abantu kuja kwiga nivyo kubera ya minerval ariko kuri amafaranga y'ishure nayo guhemba ujya mwigisha nayo kugura ingwa nayo kugura ibitabo ariko kujya umuntu atanze amamiliyoni kugira yubaka iryo shure ni kugira gusa niterambere bazanye muri ako gace rero natwebwe nkuko tumaze kubibona ku bantu bagira amashure bubaka amavuriro bamwe babiyumva ngo kugira yironkera amafaranga ntibigere babona icize yakoze twebwe natwabifashe nkuko nye twavuze duti ico nico duca intege twebwe ikintu nyamukuru nuko ibintu biri kubikogwa n'ugwaruka gwa komine Mabayi bitegezwa kumenyekana rero ntituje ngaho ngo duce twumva ko badugira mwene ayo majambo aduca intege cyane ahubwo twosaba abari kwatwumviriza ko bodufasha kugira abo bandi bantu ko si amafaranga tuko turahemba nta muntu numwe tufitaniye contrat ariko aduhemba ni twebwe nyene tiko ca centre jeune Mabayi cavuze giti ko bifise ugwaruka rusanzwe kwikorera ibikorwa imirimo itandukanye reka iyi mirimo yacu tushobora kugira gute kugerekana hirya no hino kugira ni uzoza ari mushasha je muri aka gace kiwacu ashobora gukora kuri adresse zijya amadresse dukunze kubasaba akabaza ati isanza akanaka nga nimba ari ukura muri hotel nashaka hotel nini ntegurira chambre ukuno ni kwerekana rero impano z'ugwaruka mu misiri imbere ho bazobona ibiganiro byinshi zoza turacishako sikijya gusa cyo kuyungunganya turafise abazokwerekana ibikorwa mvabwenge ibyo bita matala abazogira jerekeye amasporo ibikorwa dukora ngaha ingoma makarate ibintu by'imipira n'ibiganiro byinshi bya kahise tugira abantu batamakazi basho kuducira imigani ya kahise no kujogira ibindi biganiro bizodufasha kugerekeye ikirundi cy'ubona mu mazi ko abantu benshi ubu ikirundi kiko kiribagiranwa ari uwo wabwira ibyo twita ibisokozo kera wa musokoza ati soko niruzi wamubaza ikintu kikamunanira kanatsinda ubuhoho n'umunyamabaye yagize atembere mu zindi ntara uzawumva ati ngo ntagara umurundi n'umunyarwanda wowe icyo kintu nacyo ubukivuze kiki barashobora kubigira kuko murabona ko twebwe ngahi Mabayi twegereye umupaka w'u Rwanda turi ku mupaka ko turi ku mupaka rero usanga tutizanye indimi hari ndashobora kuvuga ijambo ubu ndiko ndavuga ikirundi by'ukuri ariko asanga nitijije ijambo ry'ikinyarwanda kubera ko turi ku mupaka usanga twaramenyeranye ariko jambo banteyemwo uko kuntu tugenderanira ugatusanga ndakavuze mugabo turabarundi turi mu Burundi koko komine Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Okay hariho ikindi kibazo wari wavuze ati yo mushobe kwa morungika umumenyesha makuru wanyu umwe akaja nko mu misozi birashika rimwe wakoresheje akajambo tibirashika rimwe na rimwe akaba ari we yimenya none mu kindi gihe ashobora kuba amenywa nabande navuza ku kajambo rimwe na rimwe kuko hari imisozi bisaba kugenda ni moto nindi misozi bisaba kugenda n'amaguru icisha tuvuga rimwe na rimwe hari ahagenda ni moto usanga keshi ariko yirihira murazi ko intango iragora kandi abo turi kumwe nabakorera nabushaka abo bita ba volontaire nibo twaravuganye none tubigenze gute ko atakigega gatanyi dukora ikibavuga tuti twebwe reka tuje ku kivi nta ngorane aho bikunda ko tugenda n'amaguru tuzogenda n'amaguru aho bisako turi ha déplacement tuzora kumwe tuyimenya ako dushika aho hantu ego
Yes, abakunzi ba Mabaye Media TV, muri kano ka mwanya twagomba kuba twosaba buri umwe wese mu kudushigikira mu gupyonda kuri sabone subscribe bivanye n'umwe wese ururimi telefone yiwe ya YouTube yoba yarayishizemo. Hama muri kano ka mwanya turi ngaha imbere ya kamera kugira ngo dushobore kuba twoshikiriza ibibazo bimwe na bimwe no gutanga umuco ku bintu abantu benshi bakunze kuba bo kwiyumvira n'abantu bakunze kuba boca abantu intege bivanye n'igikorwa umuntu wese ari karakora n'umuntu wese yoba ataratahura akamaro k'ibikorwa by'icano yacu ya YouTube turiko dukora, kandi twongera tunabatumira kugira ngo buri umwe wese azaradushigikira mu buryo bwose ashoboye, haba mu byiyumviro haba no mu mikorere. Umwe wese arashobora kuba yoshikira ngaha ku nyubako ya Centre Jeune Mabaye canke akazorondera muri bamwe bagize bahagarariye iyi channel yacu kugira ngo dushobore kuba twokwiteza imbere na cyane mu kumenyekanisha ibikorwa byacu ngaha muri commune yacu ya Mabaye. Muri kano ka mwanya rero murabona turi kumwe n'umutumire musanzwe mumenyereye, mwarabonye ibiganiro byose turiko turakora, kari we yatangiye kwa yo kugurura urubuga rwacu mu biganiro mu gutumira abantu kugira ngo bashobore kuba bojijuka buri umwe wese ashobore kuba yoraba imbere cyane arabe akamaro n'intumbero yacu dufise. Muri aka kanya rero tuje kwa twotanga umuco kugira ngo buri umwe wese uwo yiyumvira ati wewe ofisemo inyungu kanaka, wowe ofisemo inyungu kanaka, menya yuko nawe aho uri iyo nyungu woba ubona yuko jewe noba mfise nawe kuri wewe izo bigufitiye inyungu, na cyane nk'abantu tuzoba turi kumwe ngaha hafi muri aka karere bivanye n'ibikorwa tuzogenda tuza turafashanya mu gushyirako. Reka rero nawe tumuha kanya kugira ngo abanze yongere yibutse kuba banywanyi badukurikirana, ndetse nawe witeguye kwa option da sabone cyangwa subscribe na partage, ndetse utibagiwe no kugira j'aime na commentaire yawe irakenewe kugira ngo dushobore kwa twogira ico tugezeko. Reka duhe ikaze umutumire wacu, turabaramukije. Amahoro cyane, murameze neza? Yego cyane turashima. Hama twagomba manze mwongere mwivuga kazina, mwongere mwisigure umwidondoro, mugire nico mushoye kwa moshikiriza ku bantu bakunze kwa bovuga amajambo atandukanye, yaba amajambo y'urucantege nimbara abo dushimira tubashimire, na cyane mu gusigura intumbero nyamukuru n'igikorwa, na cyane nko turi mu ntango hari abatarasobanukirwa neza ico bisabwa, na cyane ko n'abantu benshi bazi yuko batanga umugambi hari ibyo bisabwa kuba bokora kugira wa mugambi wabuze ugire intumbero runaka ushobore kwa woshikako nakanya. Murakoze cyane nkuko mwabivuze, jewe nitwa Nkibi Jean Store, bakunze kumamagara Nestabi, nkabanserukira ikigo Centre Jeune Mabaye. Hanyuma nkuko uhejeje kubishikiriza, tumaze iminsi twumva amajambo menshi ya banywanyi n'abandi baba badukurikira bamaze kubona abajournaliste bacu n'abakameramani bacu bagiye gutora makuru hirya no hino, bavuga ko ari amafaranga twoba turije turahembwa, mugabo nibaza ko abenshi babivuga kuko ntavyo bazi. Mu ncamake uru rubuga rwacu Mabaye Media TV tugwajeho kugira ushobore gufasha ugwaruka ni mu ntumbero zibiri. Mwarabonye ko ibiganiro tumaze iminsi dushirako gufate ku kiganiro cerekana ukwiyungunganya kugwaruka. Iyo tuko turashiraho ikiganiro cyo kwiyungunganya kugwaruka, ubwa mbere twatwo turafasha abantu babiri canke barenga wanashaka, mugabo mvuze abantu babiri nashatse kuvuga mwene kuba tuko turabaza ivyo bibazo, mwene kuba afise ugo rudandazwa ariko yiyungunganyamwo hamwe n'undi muntu yo ariko aramumviriza. Rero reka duhempere ku bwa mbere kuri mwene kuba mwene kwiyungunganya. Umva umuntu ariko yiyungunganya ariko adandaza ibi na biriya, hama tukamufasha tukamubaza ibibazo bitandukanye byerekana urudandazwa rw'iwe ariko akora, tuko turamufasha kumenyekanisha ibintu byiwe. Murabona ko akenshi tunababaza n'ukungende batanguye naho bakorera ama adresse yabo. Rero mu gihe barekanye naho bakorera, umuntu ashobora gukurikirana urubuga ari ngaha hafi yiwe, ashobora kuja kumushora avuga ati yari narakubonye urubuga uru bigatuma ashobora kugira abakiriya, ashobora kugira abantu baza kumushorera ku bwinshi kuko abamaze kumenyekanisha ibidandazwa byiwe hirya no hino. Murazi ko urubuga rwacu uri ngahi Mabaye, uri mu Cibitoke, iri hehe, urabona kame, muravuga uti aho uri hose urabona ibiganiro biba biko biraca kuri urubuga rwacu. Mukiraho gatoya turiko turaraba ukuntu muriko murakora
bivanye n'ukuntu mbona uguma umengurutsa n'uriko yirukanga biragaragara neza ko nkaho menga nkuko abantu babivuga ngo hari inyungu wowe ufise. Mbega wowe ufise ahantu kuri amafaranga, mbega ibi bintu uvya uri kurakora hariho amafaranga yandi wari usanzwe ufise uhabwa navyo? Oya nukuri mwese murabizi turi mu ntango yaba mari muzi ko bimaze kudutwara amafaranga menshi, kuko nk'umujournaliste wese dufise ngaha amenyesha makuru dufise iyo tumurungitse mu mitumba itandukanye niwe yimenya, nta n'icumi tumutekerera tubwo tumuhereza ibikoresho microphone kamera hama akagenda akatuzanira amakuru. Nta kigega dufise, nta kintu kimwe dufise, nta bantu turaronka bashobora kudufasha badutera intege kiretse abaza kuduca intege niba tumaze kuronka. Okay, none iyi channel yanyu ariyo channel yacu ngaha Imabayi nishasha tumaze kwa tubona, mbega hoho yoba imaze ikiringo kingana gute? Murakoze cyane. Iyi channel yacu iramaze amezi 3 ariko murabona hamwe ibikoresho byabanje biratugora tumaze dusanga bahagarika, ariko ubu ibikoresho twongeye kubironka tumatongeye tubandanye kandi muri uko kwezi murabona ko tuzana umurindi udasanzwe kujya turabe ko twoshika kure nk'abandi bageze, kandi turabone ko twofasha ugwaruka kubandanya kumenyekanisha ibyo bariko barakora ngaha muri komine yacu Amabayi. Okay, turamenyereye igihe kenshi abantu iyo uri gukora umugambi ukumva hariho abantu benshi bakugwanya, na cyane cyane ko ari umugambi ubusanzwe ubona yuko nta kintu kinini uba ufisemo. Hariho benshi babona umuntu atanze agize ukwitanga bakavuga tujya muntu arafise ikintu ari karondera. None ubu nimbe umuntu agize akakubwira ati wewe izo n'inyungu ziwawe, ugaca usanga benshi wa mugambi barawuhevye. Mbega hoho bivanye n'amajambo wumva baba bakubwira nizo nyungu baba bakubwira ko ushobora kuburonka, uvyifatamo gute? Uca abandi muba muri kumwe mubikora gute kugira ngo mushobore kuba muhagarara kuri ico kibazo baba bababwiye? Ego nkuko mubivuze cyukuri twebwe amajambo n'abayakubya nta duci intege, nababwiye ko atatu na kimwe turonka, mbere ko ari n'igihe twikora mu mifuko yacu yo turirihira amatike kuja hirya no hino kurondera amakuru. Mugabe ibyo simpaka babimenye kuja kubabwira ubu ndandirihiye ndagize ukunuku, ariko ibyo rero hanini nabo dukorana twavuze duti nyabona mugo dufate ayo majambo tuyakuremo inguvu, aduha inguvu, kuko murazi urashobora kuzana ishure ngaha ishuri rizanyaha hari umuntu abona ko ari inyungu ziwawe, ntigire yimva ati yamara umwana wanje baramworohereje azokwiga ngaha hafi yaho tuba. Rero aho tusanga we bazanyishira kujya worohereza abantu kuja kwiga nibyo kubera ya Minerval, ariko kuri amafaranga y'ishure nayo guhemba ujya mwigisha nayo kugura ingwa nayo kugura ibitabo, ariko kujya umuntu atanze amamiliyoni kugira yubaka iryo shure ni kugira gusa niterambere bazanye muri ako gace. Rero natwebwe nkuko tumaze kubibona ku bantu bagira amashure bubaka amavuriro, bamwe babiyumva ngo kugira yironkira amafaranga ntibigere babona icize yakoze. Twebwe natwabifashe nkuko nye twavuze duti ico nico duca intege. Twebwe ikintu nyamukuru nuko ibintu biri kubikogwa n'ugwaruka gwa komine Mabayi bitegeza kumenyekana. Rero ntituje ngaho ngo duce twumva ko badugira mwene ayo majambo aduca intege cyane, ahubwo twosaba abari kwatwumviriza ko bodufasha kugira abo bandi bantu ko si amafaranga tuko turahemba, nta muntu numwe dufitaniye contrat ariko aduhemba. Ni twebwe nyene cyo ca Centre Jeune Mabayi cavuze giti ko dufise ugwaruka rusanzwe kwikorera ibikorwa imirimo itandukanye, reka iyi mirimo yacu tushobora kugira gute kugerekana hirya no hino kugira ni uzoza ari mushasha aje muri aka gace kiwacu ashobora gukora kuri adresse zijya amadresse dukunze kubasaba, akabaza ati isanza akanaka nga nimba ari ukura muri hotel nashaka hotel nini ntegurira chambre ukunukunuko. Ni kwerekana rero impano z'ugwaruka mu minsi iri imbere ho bazobona ibiganiro byinshi zoza turacisha ko sikijya gusa cyo kuyungunganya. Turafise abazokwerekana ibikorwa mvabwenge ibyo bita matala, abazogira jerekeye amasporo, ibikorwa dukora ngaha, ingoma, makarate, ibintu by'imipira n'ibiganiro byinshi bya kahise, tugira abantu batamakazi basho kuducira imigani ya kahise no kuzogira ibindi biganiro bizodufasha kugerekeye ikirundi cy'ubuna murazi ko abantu benshi ubu ikirundi kiko kiribagiranwa. Hari uwo wabwira ibyo twitira isokozo kera wamusokoza ati soko niruzo wamubaza ikintu kikamunanira kanatsinda. Ubuhoho n'umunyamabaye yagize atembere mu zindi ntara uzawumva ati ngo ntagara umurundi n'umunyarwanda. Wewe icyo kintu nacyo ubukivuze kiki?
barashobora kubigira kuko murabona ko twebwe ngaha Imabayi twegereye umupaka w'u Rwanda, turi ku mupaka ko turi ku mupaka rero usanga tutizanye indimi. Hari ndashobora kuvuga ijambo ubu ndiko ndavuga ikirundi by'ukuri ariko asanga nitijije ijambo ry'ikinyarwanda kubera ko turi ku mupaka usanga twaramenyeranye ariko jambo banteyemwo uko kuntu tugenderanira ugatusanga ndakavuze mugabo turabarundi turi mu Burundi kuko komine Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Okay, hariho ikindi kibazo wari wavuze ati yo mushobe kwa morungika umumenyesha makuru wanyu umwe akaja nko mu misozi birashika rimwe wakoresheje akajambo tibirashika rimwe na rimwe akaba ari we yimenya, none mu kindi gihe ashobora kuba amenywa nabande. Navuze ko kajambo rimwe na rimwe kuko hari imisozi bisa kugenda ni moto n'indi misozi bisa kugenda n'amaguru, ico cyatuvuga rimwe na rimwe hari ahagenda ni moto usanga keshi ariko yirihira kuko murazi ko intango iragora kandi abo turi kumwe nabakorera nabushaka abo bita ba volontaire nibo twaravuganye none tubigenze gute ko atakigega gatanyi dukora iki bavuga tuti twebwe reka tuje ku TV nta ngorane aho bikunda kugenda n'amaguru tuzogenda n'amaguru aho bisako turi ha déplacement tuzora bwo tuyimenya ako dushika aho hantu. Okay, ni by'ukuri koko abantu benshi nkuko umwe data yabivuze ndetse akaba ari nawe ahagarariye ugwaruka nga muri komine yacu ya Mabayi yashoye kwa yosigura uburyo abantu benshi bagenda bavuga nimbe bamubonye ari karatembera ahantu abari karatemberera ngo afise amafaranga ari karahembwa, ariko ndakubwire ko ibintu uri uko byiyumvira siko biri, ahubwo ariko ashobora kwa yokora igikorwa kugira ngo dushoye kwa two kwiteza imbere mu gufasha ugwaruka na cyane cyane nka benshi turiko tuva ku mashuri kugira ngo ntidushoye kwa twoja kuri amarigara buri umwe wese ashobore kwa yo kwagura umutwe amenye icyo akwiye gukora na cyane cyane ibyo akwiye kwa yo zarafasha abavyeyi ndetse no gufasha umuryango kuko ibyo abavyeyi badukoreye naci dufise kuzobikorera abana bacu. Rero dutumira buri umwe wese ariko adukurikirana kuba yoja kuri YouTube yandike Mabayi Media TV acagira sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi account yawe ya YouTube irimo, hama urangije ucugira partage urungikira abagenzi bawe mu magroupe kuri Facebook kuri WhatsApp ndetse naho hose abo bose bifuza kuba bogira ico batereye, ariko umenye yuko kudukurikirana kwawe kuduha inguvu na commentaire yawe iradufasha mu byo dukora. Rero gumana nacu muze muradukurikirana kuri ugo rubuga rwacu rwa YouTube Mabayi Media TV bizodufasha cyane, kandi niyo commentaire yawe ntuze wibagirwa kwa woyishirako kuko ibikorwa n'icyumviro cyawe byose birakenewe. Ibisigaye mubandanye kuza muradukurikirana muhezagirwe cyane.